turi ku isi kandi abantu twese nitumeze kumwe urabizi Busy Boy yarimwo n'umuntu twatanguranye kugera ashike muri Primusique araserukira intara ya Gitega araja muri finale ariko ivyatangaje abantu benshi nuko habaye iki abantu baragoye hari aho umwe ugenda urafatira ku kintu kimwe bivanye na hari for kuri umwe je nko ndashobora kuba ndabira ku ma video ya Ken P nkarabira ku ma video ya Johnny Ran aho ni n'abantu keshi nkunda kurabira kama video yawo kubijanye Ken P ari for he Ken P ari ivyo bita General nawe kubijanye na Yes, reka ndakuramutse bwakeye canke mwiriwe bivanye naho uherereye kuko turazi ko mudukurikirana muri mu mpande zose z'isi abama batwandikira bari mu mugabane wa Europe reka ndababwira ati kudo chapeau abama batwandikira bari mu mugabane wa America reka ndababwira ati much respect nawe udukurikirana uri mu gihugu cy'u Rwanda canke ca Tanzania reka ndakubwire ko ndagukunda ndanagusaba ko iyo uravye ikiganiro cyacu kuri YouTube gerageza wandike comment kugira kabisa nyimbaraga kosa akaba kahabaye tugakosore kuko ni mwe babosi bacu dukorera mwebwe kugira ngo tubaryohere natwe tubone ko vy'ukuri tudatamba twirorera kuri microphone muri kumwe na N Pro behind the camera muri kumwe na Smith amurazi ko kabisa buri munsi buri mwanya yama agerageza kubaha amashusho ameze neza kandi atagira gatosi nkuko mubibona kuri seti za kamera turi kumwe n'umuboga amvuze ko ari umubogare kumbure sinoba nibeshe muramubona kuri seti za kamera za Sunny Stars TV no mutipe yamenyekanye kuri ibi canke biriya ariko imbere yuko kabisa dutangura kumuvuga ko canke kumbure imbere yuko dutangura kumwibariza ibibazo kumwe tubikora nk'abandi reka kumbure amanza twidondore kugira mumenye turi kumwe bakwita nde bro N Pro amazina yanje nitwa Bobo Homi beshi niryo amenyereye iryo zina nafashe kugita Bobo Homi nafatiye kuri Nitala ko tara ibintu umuntu aba yarisanzemo amatara yanje iramenyekana bica biba ngombwa rero yuko ndagifata uko nyene ari amatara menshi hari amatara yo kuririmba tara yo gutamba tara yo gucapa wowe tara yiwawe ni ya Okay akoze cyane kumaza ico kibazo tara yiwanje mu isanzu umuntu agira tara zitandukanye ariko haraho asanga ari for muri gusumba handi nabaye mu designer w'amafoto ariko mvuga ati kubana nisanzwe inzi nibi by'ama video reka nibaze ku kintu kimwe mbona gisumba ikindi rero hanini namenyekanye kubijanye n'ama video nivyo naciye nibaza ko cyane yes nkuko mwamaze kuvyumva Bobo Homi no mu designer akomeye cyane mu gisagara ca Gitega muri capitale politique ni n'umu director kabisa amaze gukora ama video agatandukanye nyimbo ukunda gutemberera urubuga rwa YouTube ngira uramaze kubona ama video agatandukanye yagiye arakora kumbure ndamwibarije aka kazi wamenye gute ko ufise impano nk'iyi yo gukora video kumbure igakundwa mu bantu ni byari byoroshe kubera bivanye n'ahantu buri araho nakora nkasanga ibikorwa byanje ntibiriko biramenyekana ariko muisanzwe niko biri iyo urose abantu bona badashiri imbere igikorwa cy'iwawe bituma biguha inguvu ntivyatumye nicara narabandanije buke mu nyuma ndavuga atereka amagari kimanze nje kuvyiga gatoya maze kugaruka niho nashitse nkora video ya mbere yego no hariho n'izindi nyinshi umuntu ariko arakora naho biba bigoye uko urabona niba byoroshe kuko hari abantu iri kurakora ikintu hari abaguca intege n'abaguha inguvu ariko nagira mbwira abanci intege ahubwo bampa inguvu zo gutera imbere anashimira abantu bandanya bampa intege nabwira sindota mpeba ahubwo ibiri imbere navyo ni vyiza cyane gusumba so ushobora kutubwira indirimbo zibiri canke zitatu umaze gukora ziri kuri ku rubuga rwa YouTube hariho imwe yitwa Kingura yaririmbwe na n'umwigeme yitwa Enise hariho n'indi yitwa Isure na Muganza ya Shotinemba nanyene yaramaze kugeraho hariho n'indi yitwa Umukwe n'Umugeni ya Madudu
iyindi hari n'indi iri mu gusohoka vuba cyane yitwa Baranunkwa ya Biraz. Ahanini n'ivyo n'ibindi vyinshi biri imbere mu bisanzwe. Ubu mfise projet nyinshi zigiye gusohoka vuba. Buri muntu wese aba afise umuntu yibaza kati ndashaka kuba nka naka canke gusumbiriza naka. Wowe nuwahe mu cameraman canke mu director kumbure wisunga kugira ngo uze umusumvye canke uzube nkawe? Biravana uko mfatira ahantu heshi. Jewe mfatiye nko ngaha mu Burundi iwacu, jewe keshi twe ari ibintu twishizemwo ko ibintu vyinshi bikorerwa mu gisagara ca Bujumbura, ariko sagashishishwa rumuri niko biri, kuko umuntu n'utazi urukwavu arazi ko ruzi kwiruka. Je haniniya hariho aho umwe ugenda urafatira ku kintu kimwe kimwe bivanye n'ahari foro kuri umwe. Je nko ndashobora kuba ndabira ku ma video ya KNP, nkarabira ku ma video ya Joniran, aho ni n'abantu keshi nkunda kurabira kama video yawo kubijanye kuri bimwe kuko bose ntibari foro hamwe. Rero keshi ndakunda kubarabira ko cyane. So KNP ari foro he? KNP ari ivyo bita mu makara collection. Kara collection ziwe ndakunda kuzirabirako. General nawe kubijanye na pra ya filmage nawe nyene ndakunda kumwigirako cyane. Wowe nawe nka Bobo Homie niki muri ivyo muri izo kategori zibiri uvuze zose ni yahe ubona uri foro cyane? Sinovuga ngo hari aho ndi foro kandi sinovuga ngo hari aho ndi faible, kuko ibintu byose ni bukebuke. Bisaba hanini iyo uravye ikintu wishiremo ukwiriye kumera nka naka yagikoze gute, hama nawe ugifatiye ko naho vyanka bisaba kubandanya, kuko ucitse intege biba vyase. Sinovuga rero ngo ndi foro ngaha ngo ndi faible ngaha, ndaza aho nifuza gushika igihe nicagera tu nzohashika. So abantu benshi nkawe usanga kumbure bafise abaririmbyi baba bafasha. KNP numu director akaba numu cameraman wo muri Empire Avenue, nawe akaba ari mu burongozi bwa Empire Avenue. Nawe kumbure nta baririmbyi goba uri kurafasha muri aya mango? Ya mu bisanzwe naciyumviriye kuko umuntu n'uwundi, kuko je nyamba nabayeho kugira hari ico nje kumarira abandi, kuko umuntu kwisi nica Maria abandi. Ndavuga ati reka ngira karebo gatoya, kuko si gatoko hari nabo kananiye kuri je ndakita kari kanini tu. Niho nashinga karebo kari muri Relax Pictures, ni mezodo production yiwanje. Ndashiramo harimwo umwigeme umwe, akabamwo n'umuhungu umwe. Isagaceshesha rumurabuzi ni ya kera wazi ko twari kumwe na Biz Boy. Murazi vyabaye vyakurikiye. Habaye iki kuje usanga ndabiza, ariko kumbura ariko baradukurikirana nabo bamenye icabaye cyatumye Biz Boy ubu mutakiri kumwe. Habaye ego nipo turi kwisi kandi abantu twese nitumeze kumwe. Urabizi Biz Boy yarimwo n'umuntu twatanguranye kugera ashike muri Primusique, araserukira intara ya Gitega, araja muri finale. Ariko ivyatangaje abantu benshi nuko amaze kuva muri Primusique hari ibintu vyahindutse vyinshi, ariko si umutima mubi wanje. Vyarashitse tungo ko abantu baragoye kuko wewe yafashe ingingo yo guca shobora gukuramo akarenge. Nabandanije tubandanyana n'abandi, kuko Biz Boy niwe mworondera mukamubaza ico yashatse gushikako kugira avemwo. Gusa icyo nzi ntazobira ko hari umutima mubi nari mfise, gusa yahagaritse indoto nari ndamufitiye tu. Canka amahera yarose muri Primusique yariye wenyene ntiyaguhaye ko? Kuyarya yari yayiwe tu, nguko gusa iyo umuntu ari yayiwe niwo muhambariya cyane, wumve wo mwanka kubera Evre yarakoze, ariko natwe twashizemo inguvu. Gusa birababaje tu iyo umuntu yaserukiye intara ukabona level ari kubu, ariko nizera nawe nyene kazokwikubita gashi. Ubona ikintu gituma Biz Boy atazoshobora gushika atazoshobora kuvyaza umusaruro w'impano afise n'icyaha intambamye izohava bituma ni
mu bisanzwe kw'isi abantu ko duteye hari igihe ushobora kwizera umuntu bivanye n'icyo muhuriyeko ariko ugasanga umuntu icyo muhuriyeko si kizotuma ushika ku ndoto zawe ahubwo wowe wakifuza ko muri cya kindi nyene ukirengagizwa haragufitiye inzozi nziza kugira ushike aho wifuza ariko naho byashitse je nomubwira ahari namubwire ko nkimukunda kandi ndamwifuriza ivyiza. Yes, twihuse kuko turabona ko kumbure iminota iri kiragenda. Twihuse washobora kuducira ku mayange ivya Tarantino Award kubera ko twarabibonye mubicisha kuri social media muvuga ko mufise kumbure ama award, si award imwe mwanditse ko Tarantino Awards, umva ko n'ama award menshi. Bitubwire ku mayange twihuse. Ego misanzwe kijya kintu genda gitegure icambere nararavye nsanga mu gisagara ca Gitega hari impano nyinshi. Mugera hari impano nyinshi twatubona itala z'abantu ziduga mu gisagara ca Bujumbura. Niho niyumvira ko iki Gitega atakintu twashobora gukora tugakuza impano zacu. Nariyumviriye ndafata tala kubijanye na comedy, ndafata tala kubijanye na danse traditionnelle, ndafata n'abaririmbyi. Cashiramo n'aba filme gusa nagira mbwira abasanzwe bakina ama cinema ndazi bamwe harimo ba Medes ba Madudu nabwira ati ni murabe mugire effort guko mugumanya impano zanyu mukaziryamako abantu ntibabamenye abo ntibashoboye kwiyandikisha baciye bavamo twakoranye nabo bantu batatu hama ijonjora ryaraheze kandi ryagenze neza le 25 ku Noel niho hazoba demi finale kandi nkanatumira abantu kuza kuraba impano z'Igitega guko bizo ari ibintu bimeze neza uko bizobera hajya kwa Chetantine ningaha iruhande ya tele ya basket ndanabatumiriye cyane. Ego umugore wawe ntaho rafuha iyo uri kurafasha umwige mafisi impano itandukanye ko kumbure byo bari bindi bintu muisanzwe nipo kwisi ntiyagira umuntu azoguhindira ukuri mbeho uwo mugore mvuze uramufise nta muntu ashobora kuba hari umwe tu uko umuntu agira uwo bari kumwe ushobora kubimbarije kubera ataburabona turi kumwe ariho nama nababonye kabisa nababonye sawa nyuma baratubonye ni byiza cyane tu guko si bibi ni byiza rero umuntu azoza guhindura ivyumviro by'iwawe guko uyibuke ko wabayeho kugira hazobeho abandi rero kuri jewe nazompindura ko gufasha bizana imigisha rero nizo ndoto ziwanje uzozihindura ahubwo nohe waje guhindura ivyumviro by'iwanje hama kugira mbandanye mbana n'abantu neza. Akajambo ka nyuma kumbure wobwira umuntu yoba afise impano akayisamara ko ntamenye ko iyo mpano afise ari izo mutunga amubwira akajambo ka nyuma unamukebura. Jewe ikintu namubwira mwisanzwe iyo ufise impano koresha iyo mpano yawe kandi winjire mu kintu ukunda mu kintu wumva yuko hari indoto ukeneye gushikako kuko umuntu mwisanzwe kugira ashikira ikintu abanza kugira indoto kandi umuntu azotangira indoto zawe uzomubise uko hariho aho wifuza gushika azo ariko arakwankira kandi ndamutera intege ndamubwira ati uzoguca intege wazoguha ingufu kuko gukomera ko rugamba n'igiherezo ryago rero ndababwira ati impano zawe zigaragaze hama washoboye kuzishigikira no mwandanye muzishigikira haniniya nka bamwebwe abajournaliste muduhuye umwanya nkanashimira cyane Sisi umenga niwone nawe ni directeur general wa Sanista Steve reka ndamushimire cyane tu ko ari mu bantu bafashije makijya gikorwa kugira kimenyekane nkanamubwira ntibiherere kuri jewe gusa nibiri imbere navyo nyene ndizeye ko naho tutashoboye kubana nabazoba hari reka ndakubwira ati much respect wewe wumvirije ikiganiro kuva tugitangura kugera ubu dusa n'abakirangije nongere ndakwibutse utarafyonda handitse subscribe canke sabone ko wonyaragasa ukafyonda vuba kuko murabona ko buri mwanya canke buri gihe twamaturi update mu kubashikana kuri bamwe baba bafise impano kumbure zitandukanye. Twari kumwe na Bobo Homi umu director akaba n'umu designer vyose nkuko twari twamusanze hafi yo mu rugo iwabo kugira tumwibarize menshi byinshi muri bike asanzwe akora mu kazi kiwe asanzwe akora. Reka ndabwire ko mwari kumwe na N Pro kuri microphone behind the camera mwari kumwe na Smith na Gahwami.
Sanisa